Bakunzi ba Azak Burundi TV ni Association des Artistes en Action du Burundi ya televiziyo yanyu bitoko bukeko bwije tubakora ibiganiro bimeze neza ariko dushimira mwebwe mwese mwamaze kugira subscribe mu magiye kuri YouTube mukandika Azak Burundi TV hasigaye kugira ngo ibiganiro byacu mubikurikirane bimeze neza cyane. Rero no munsi ni surprise kandi ni ikiganiro kimeze neza cyane kiri top. Dushimire mwebwe mwese mwamaze kugira icyo mukoze kugira ngo ikiganiro kize gushikira benshi bashoboka. Rero no munsi turi kumwe no wono kwita ndamwite gute reka ndamwite umuririmbyi asanzwe aririmba gospel. Murazi ko abaririmvyi barimba gospel cyane mu Burundi badakunze kuba baboneka ariko cyane cyane ababikora bakabikora neza cyane. Reka rero mukanya gato muca mubona uwo tuzakuba turi kumwe n'umutumira dasanzwe rero twagiye ni sawa namahoro ku kazina muri kumwe nabande kugira ngo abakunzi ba Azak Burundi TV bamenye turi ko tuyagana. Ego ku mazina yanje abavyeyi banyise nitwa umwamikazi ESTER. Umwamikazi ESTER wo bukomoka ku bami ukomoka ku bami konzi oya gusa nyene ni izina umuvyeyi yashimye kunyita. Ego iyo tuvuze umwamikazi ESTER tuba dushatse kuvuga n'umuntu uki umuririmbyi. Ego ESTER asanzwe ari umuririmbyikazi aririmba umudiho umeze gute? Umudiho tuvuge gospel profane R&B canke n'izindi zitandukanye. Je ndirimba indirimbo zo gushira izina rya Kristo rya mamare. Ego ESTER yatanguye kuririmba rya natanguye kuririmba nkiri umwana muto cyane mugabo natanguye kugaragara mu myaka 12. Ego haraheze imyaka 12 ati haraheze imyaka 12. Oya navuze ati natanguye kugaragara haheze imyaka 12. no fisi imyaka 12 ngira mu ntaho. Ego numva ko wabitanguye ukiri muto nubwo uvuga ko ahasigaye aho byagaragara umaze gukwiza imyaka 12. numva ko bitanguye kera cyane tuvuge ko ubu tutarinze nubwo tutarinze kubaza imyaka usanzwe ufise ndibaza ko ubimaze igihe kitari gito. Icyo gihe watangura kuririmba gushika ubu usanzwe ufise indirimbo zinga? Fisi indirimbo zine maze gukora. Ego zirafise ama video yazo? Oya indirimbo ifise video ni imwe izindi zose nama audio gusa. Icyo gihe watangura gukora byagenze gute ubu naho ubikora gute twumve ko hariho impinduka? Icyo gihe watangura gukora uko wakora umuziki nuko ubusanzwe ubukora ubu birasa itandukaniro ririhe? Ku byukuri intangiragoye kenshi ariko ngerageje kurabaho natanguriye naho ngeze ubu Kristo yarabikoze n'ukuri ndabona ko hari ikintu nyamukuru cyangwa ikintu gikomeye cyakoretse kuko uko natanguye n'ubu nukomeze cyo kimwe n'ukuri. Ego ESTER arababwira ngo impinduka yarahabaye kuko Kristo akora ibidasanzwe. Namwe murazi ko aho Kristo Yesu ari byose birashoboka. Tuvuga ngo no impossible with Jesus, no kuvuga ko nta kintu kidashoboka turi kumwe na Yesu Kristo. Hama icyo gihe waririmba uko wabona umuziki, dushake tuvuge umuziki wo guhimbaza izina ry'Imana gushira Yesu Kristo hejuru. Icyo gihe uko wabubona no ukubona hariho impinduka canke woba uteye imbere gusumba uko wabubona icyo? Ego gutera imbere ndabibona ko hari impinduka n'ukuri kuko ngerageje kuraba uko natanguye n'ubu nuko meze hari impinduka ihari. Ego hariho abasanzwe bavuga ko abasanzwe baririmba gospel no kuvuga izo ndirimbo zo guhimbaza izina ry'Imana badasanzwe bakorera hamwe cyane nk'abajya baririmba profane ngo muri makata rukundo ruhari. We niko bibona? Mu bisanzwe niko bimeze kuko akenshi nagenda abona abantu baririmba indirimbo no zita guhayagiza isi cyangwa ibindi bintu usanga bashize hamwe cyane gusumba abantu baba bariko baramamaza izina rya Kristo. Ni bake n'ukuri shasi novuga yuko ari bose mugabo hari abashigikirana hariho nabandi. Ikibazo rero gihagaze aha gute abantu baririmba tukuvuga indirimbo z'ibyisi cyangwa baririmbira abakobwa cyangwa baririmbira abahungu cyangwa barimba ibindi bintu bitandukanye gute bogira ukundo gusumba barimba izina ry'Imana kanzi ko twese duhujwe n'Imana? Ikibazo naho gihagaze. Mu bisanzwe Satani arabona hamwe yo turekura hari ikintu gikomeye twokora. Nibaza yuko Satani aragerageza uburyo bwose kudutera kugira ngo ntidushire hamwe kuko hamwe yo turekura ntidushike kuri ya ntumbero kuko hamwe yo yavuga ati ndabaretse nkuko abandi bakora. Arabona ko kuvyukuri akarere cyakubitwa hasi. Ego vrama Satani ahuri wamaze kumva ko ESTER vuba arashobora kugukubita hasi hasigaye ibintu bikagena neza cyane. Ndumva watanga ubikora neza. Icyo gihe watangura gukora ninde yagufasha ubu bimeze gute? Ubu ufise abasanzwe bagufasha kugira ngo ukore izo ndirimbo? Mu bisanzwe nkitangura nta muntu numwe nari mfise amfasha
uretse ko ni isaha mvuga nta muntu mvuga ati ndafise amfasha anshigikira mu buryo bw'amahera mugabo igihe cyose iyo Imana iguhagurukije ntibikeneye imfashanyo nimwe uyibaza ati mbega kumpagurukije nzokora gute nzogera gute yoyo ikubwiye ati genda ni genda nuyibaza ati ngiye hehe oya yonye nibisigaye izovyikorera ndumva ufise kwizera gukomeye inspiration yavuye hehe kuri papa wanje nawe asanzwe aririmba ego no muririmbyi arafise n'indirimbo yakoze no muririmbyi wo kuva kera tuvuge ko ari rya sase riva ku cuma ndumva bikora neza cyane none ubu unye uvuze ko atofisa gufasha iski kugira abo baboneke n'abarimbyi benshi barakunze kuvyitwaza ko kenshi bakunze kubira bimwe twokwita management abafasha kugira ngo bikorwa byo bigaragare bishike kure gusumba nka wewe nike kintu ucu usaba unifuza cyane kugira ngo uronke wo gushigikira nibaza ko woronke wo gushigikira byo shika imbere gusumba nike iri kintu rero ucugenda usaba ugirwa kunasaba na leta yacu leta mvyeyi urazi ko ibikora neza kugira ngo ahasigaye nayo igire icitereye kugira ngo muziki wa gospel utere imbere cyane ikintu numva nosaba cyane cyane nyamukuru nuko abantu bo kwitaho ku ndirimbo maze gusohora nkazishirako bakagenda bakaziraba yego icyo kirashobora kunshigikira cyane kuko ibindi byose biri inyuma canke novuga biri imbere ibyiza biri imbere ego ikintu wogenda usaba leta yacu canke abanyamitahe babandi twokwita aba boss urazi ko management ntushobora kuyigira mu gihe udafise agafaranga nabo ucugenda ubasaba iki kugira ngo bitebandanye bigenda neza kubera ntabonsi vraiment riga hariho n'abazusanga bariko bagira ama commentaire atandukanye je ndiko ndabona commentaire hevuga ati hari umuntu ariko comment avuga ati navuge umva nyene avuga icyo ashaka gusa nyene none muri make nushaka umuntu agufasha ego ndamukeneye mugabo urumva cyo musaba rero ni giki hamwe abonetse akambaza ati mbe gushaka ndagufasha iki noronka ico ndamubwira kandi gikomeye cyo tuma mbandanya gukora neza cyane ego mwico gihe rero woca gushaka uca kuronka gute ndafite telefone ushobora uhitanga nta kibazo mwasoma telefone yanyu ndazi ko hari abantu benshi muri ko muraraba video mwamaze kuzana ama telefone yanyu ngo mwandika ama nimero inimero mwanditse tukeneye ko umuntu ni yamukenera eseri ko ashaka kumufasha canke kumushigikira mu bikorwa vyiwe abari hazomurondera akapana za nimero muce mukoresha izindi sije no twavuze kuri sije ijanye no gushigikirana mu muziki wiwe ego inimero zanje nkoresha ni 68 77 10 39 badakunze kumva igifaransa 68 77 10 39 inimero zo kuvuzivuga mu kirundi murazi ko bisanzwe bigoye namwebwe ndazi ngaho banye niba kizosanga babishobora ariko Esther hari ikintu ushaka kubaza umuziki w'Uburundi uko ubona wa gospel ubuze iki kugira ngo ushike aho wifuza jewe icyo mbona kibuze n'ubumwe kuko ahantu hose hari ubumwe amafaranga araboneka yego nukuri ahantu hose hari ubumwe nta kintu na kimwe kidashobora gukogwa ubumwe nukuri yego benshi nabo bakunze kuvuga ko umuziki w'ubu mu Burundi no kuvuga ukogwa n'abaririmbyi b'abarundi ngo utavuzwa bamwe bagashaka kuvuga ko uvuza ku bice 20% abandi bakavuzwa ko utavuzwa benshi urumva babishira ku ngero zitandukanye wewe uko ubibona ubona umuziki Burundi uvuzwa nkuko bikwiye eske nimba bidakwiye naho haburiki navuze nti benshi hari abavuga ko umuziki wo mu Burundi udakunzwe kuvuzwa haba ku radio cye ku mateleviziyo atandukanye bakanavuga ko ari cyo gituma utanatera imbere gusumba ku ruhande rwawe we niko ubibona kuba umuziki udashobora kubuvuzwa je nibaza ko ari kibazo cyo nicyo kinini nakubwira cyo kutagira ubumwe ya ushaka ubumwe kuko akenshi abamenyesha makuru canke sinzi aba DJ nukuri mumbabarire mvuge kino kintu sinibaza yuko aba Kristo bagwiriye cyane kuri ivyo bintu ariko usanga nk'umukristo iyaza ari nk'umukristo umushira indirimbo yawe ntiyoreka kuyivuza je nibaza yuko hamwe bogwira cyane abakristo bakagwira mu burere bwose nta kintu na kimwe kidashobora gukogwa ego mwamaze kuvyumva ko bisaba ko mukizwa kugira ngo bwa bumwe na bwa rukundo bibandanye bigira gute bibandanye vyiyongera cyane ariko ku ruhande rwawe
wavuze ibisanzwe bibuze ko habuze ubumwe n'urukundo kugira ngo umuziki utere imbere. Hama babandi bakunze kuvuga ngo abajournaliste canke aba DJ ntibavuze umuziki nkuko bikwiye, wamaze kubabwira ko inifwa nk'abakristo bogwira cyane, ahasigaye nibaza ko bo bikora neza gusumba. ESTER nk'akajambo kanyuma ko gukrotira umuziki wawe wifuza ko uzogera he? Ndashaka kwanza icambere na mbere yuko Kristo yamamara. Yamamara biciye mu ndirimbo zanje ndiko ndakora aho zizoshobora kugera hose, ariko ubutumwa bwiza buciye mu ndirimbo ndazibushika kure, zishike kure brama. Ariko ESTER ndakubaza akabazo kamwe, hoba hariho umuntu yoba araza akakubwira ko yakozwe ko n'indirimbo umaze kuriri? Ego uramaze kuronka intahe? Uretse n'intahe ndamaze gukora nk'ikiganiro nk'uku kuri Facebook, kaca kuri Facebook umuntu arakabona yumva araryohewe, yego ahamarambira ko yahezagiwe kandi aca bikora mu bundi buryo anyereka ko yashimishijwe n'igikorwa. Yego reka tuvuge amen. Amen. Na wewe uri kuraraba video urashobora kuvuga amen kugira ngo ibintu bibananye bigana neza. Ikiganiro kimeze neza cyane, ikiganiro cyari kimeze fresh cyane, mwamaze kuvyumva benshi, namwe muzofasha muze mugerageze mu bishikirize. Mwamaze kumva ko yatanze akanimero, ariko tubibuse ko twavuze nimero yo gushigikirana, ntitwavuze nimero yo kuzana izindi komate zitandukanye. Genda kuri YouTube, eski hagiye nk'abakene indirimbo zawe kuri YouTube bazusanga kuri chaîne izina ni gute? Umwamikazi ESTER. Genda kuri YouTube wandike umwamikazi ESTER, hasigaye ibindi bintu uzoca ubibona bimeze neza cyane. Ariko tugaruke kuri sujet principal, usanzwe ufise concert idasanzwe. Concert iteguye neza cyane, maze kubona harimo aba MC babikora neza cyane, namwe afishe ngaho murayibona. Kuri yo afishe murabona ku ruhande rw'iburyo murabona uwo mu MC ameze neza cyane, kuri urwo ruhande nago rw'ibubamfu naho ibintu bimeze neza cyane. Ariko iyo concert yateguwe gute, bimeze gute, bizogenda gute, bipanze gute, tugire kumwe? Ego concert izoba itariki 21 z'uku kwezi nyene n'uyu wa Munguza, uyu nyene ni 21 février itariki 21 z'ukwa kabiri. Ego tuzoronka umwanya uhagije wo guhimbaza Imana. Tuzohimbaza Imana mu buryo bwiyaguye, ndi kumwe n'abandi twagiteguranye babatumire. Ego kandi bizoba ari by'ubwiza cyane. Igikorane kizobera he, kizotangura sangapi, byoba bitunganijwe gute? Konzi iyo habaye amakonseri mu kwinjira haba uburyo busabwa canke ugasangana for free, we kubwa biteguye gute? Kwanza kwinjira ni ku buntu bizo ko muronse ako rero bakabaki ndavyite gute. Iyo ni bonus idasanzwe, iyumvire kuza kwironkera ubutumwa ukongera ugakizwa canke ukongera ugahezagirwa cyane winjiye ku buntu. Twe nta mafaranga turisha kuko dushaka ku izina ry'Imana rigira gute ryamamara. Aha tubandaniriza. Bizobera mu Ngagara aho bita muri quartier 5, ushitse hajya kuri zone ujagutse gato ucuhabona ntihagoye. Bizotangura isaha 8:30. Ego concert idasanzwe ni 21 février itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri, bizotangura igihe wavuze cy'isaha 8:30. Ndibaza ko mwese muzohashika, je ndo wa mbere mu kuzohashi nutansanga ndo wa mbere merci sana. Ndibaza mwese muzohasanga ariho ndi ahasigaye nanje ndabahe karibu. Ariko ikiyumviro cyo concert cyavuye hehe? Ni he wifuza ko yoshika, ni he wifuza gushikana ivyo wateguye muri yo concert? Kwanza sinzi ko ahari ugutahura kwa kwiyo teme yayo nayitiriye ineza ya Kristo. Na kenshi ndakunda kuganira n'Imana buri gihe cyose ikintu cyose iyo ndagikoze hari ahantu tubanza kwiherera kikaza ku mugaragaro, ariko twabanje kugitangurira hariya jewe na Yesu wanje. Ego niho nahawe i concert ko nkuye kuyikora mu gihe nkiki nkuye kubwira abantu ko hari ineza ya Kristo, kandi ubwo buntu nzoburirimba, iyo neza nzoyiririmba. N'ubu narayitanguye kuririmba n'isaha ndayiririmba iyo neza ya Kristo. Numva no tumira muntu wese azoze kuri uwo munsi duhimbaza Imana by'ukuri. Mwamaze kuba mutumirwa, natwe twatumiwe. Bandanya mugira subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro bibandanye bibashikira bimeze neza cyane. Mwamaze kumva ubutumwa, mwamaze kuronka sige kugira ngo ibiganiro
canke iyo concert idasanzwe ineza mwibuke ko hariho ngo ineza ya Kristo hasigaye kugira ngo ubwo buntu bwayo tubandanye tubona bugaragara Esther ariko hajyanye uvuze ko usanzwe uririmba nk'abantu tugaca turangiza ikiganiro khairema batumvise Esther ariko araririmba boca bibaza kumenga twababesha tugiriye ko gatoyi gusa kugira ngo nujye hejeje kugira subscribe nawe aca agenda amerewe neza. Ego reka ndabacishize ko indirimbo natangwe gukora yitwa ubuntu n'imbabazi. Byose none sije ni yindi ineza byose biguma bigaruka haha cyane gose. Ntarindi sina rikwiye gushimwa atariwe Yesu amavi yose afukame indimi zose zature yuko raho. Karibu cyane tuzoyumva mu buryo umuntu atazohashika zobahovye cyane ni 21 Fevrier ndabibutse ko concert iguye neza cyane saa 8:30 mwese muzoye mwahashitse hasigaye ibintu bigene neza cyane Esther tugushimire cyane. Murakoze cyane nanje ndabashimiye cyane. Turashimiye mwebwe mwese mwadukurikiranye mwebwe mwaravye ikiganiro kuva mu ntango gushika mu iherezo kuri micro mwari kumwe na Micho Polo Comedy the best one na wa country kuri kamera muramuzi nawo nyene adasanzwe ngo ntakunze ko bamuvuga mu izina sinzi ko ari nkaho ndatavugwa mu izina. Dushimire mwebwe mwese mwagize subscribe abagize share like na comment kugira ngo ibiganiro byacu bibashikire aho muri mwese. Ciao ciao.